ugusubiza hamwe abarundi bidasa n'ikintu cihuta kubajejwe igihugu, uyu munsi umuhari inamahoro wanezerewe cane ko umukenyezi ashingwa ayo mabanga hambaye y'umuhuza w'igihugu. N'ubwa mbere bibaye iwacu. Twizeye ko umufasoni Aimée Laurentine Kanyana azoshobora kurangura ayo mabanga hambaye cane yo kuba umurinzi w'akaranga k'igihugu cacu n'agateka kazina muntu, akazoba mbere umuhuza rurangiranwa hagati y'abanyagihugu n'abajejwe intwaro. Azotegerezwa kwerekana umutima wo gukunda igihugu n'ishaka ryo guhuza no kurondera bwa bumwe igihugu cacu kinyotewe cane. Abarundi bamwiteze ko ugushigikira bikomeye intwaro rusange, gukorera ahabona n'ubutungane mu ngingo zose n'ibikorwa bitunganywa n'abajejwe intwaro imisi yose, yamize ijisho ku mahoro n'umutekano vya bose. Muri ibi bihe Uburundi buriko buracamo, abakenyezi benshi barahohoterwa cane, bagakorerwa amabi menshi atacamira. Twiteze ijambo rikomeye uwo mufasoni Aimée Laurentine Kanyana azovuga kugira ayo mabi akorerwa bigeme n'abakenyezi ahagarare, yemeze bose bavyumve ko kuva ubu agateka kabigeme n'abakenyezi kazokubahirizwa ku rwego rumwe n'akabandi banyagihugu bose. Twizeye ko azobihagararira, akabivugira, akabigwanira uko ashobora kose nk'umukenyezi. Tumwiteze ko kandi akamo kararikira abarundi bose na cane cane abajejwe intwaro gusubizaho bwa bumwe, ubuntu n'iteka vyamye biranga igihugu cacu, ugutandukanye kibi n'iciza kugira ngo hubakwe bwa Burundi bushasha twese twifuza kubona. Nivyo ayo mabanga ntiyoroshe, na cane cane mu gihe umugambo uri ku butegetsi mu Burundi CNDD FDD ugomba ko inzego zose z'igihugu zibupfukamira. Ariko ni naryo banga umukenyezi ari wa muvyeyi yamanye, kuba inkingi, kuba kiremesha, akanywanisha umuryango n'ikibano, ari byo mushinge w'igihugu n'isi yose. Ivyo nibanga umukenyezi wese, umuvyeyi wese yaremanywe kandi anezerererwa no kurangura.